Shalom, 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 bene data mwese aho muri hose. Diniteka ntangere ryo kubaramutsa ndabipfuriza amahoro y'Imana. Jewe nitwa Abel Mbonimpa. Ndanezerejwe cyane no munsi kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza buboneka mu gitabo cera c'Imana arico Bibiliya. Uno munsi tugiye kuraba amaherezo y'intumwa za Yesu Kristo uko basozereye igikorwa cabo. Mwene data nawe uri ntumwa, niwiyumvire ukuntu nawe uzosozera, kandi imbere ya byose niwibaze ibikorwa uri murakorera Yesu uyu munsi, kuko umuntu wese azogererwa ico yakoze. Haleluya. None rero muri kano kanya reka duce bugufi tubanze dusengere iri jambo ry'Imana. Mana yacu uwera usumba byose, ni wewe Mana ishobora byose. Ndagushimiye, ndagukengurukiye, uri Imana nushimwe kugira ijambo ryawe ryera tugiye gusangira mwami. Ndarisengeye, ndasengeye imitima yacu, ndasengeye abera bose, ndasengeye abo tugiye gufatikanya kumva ubutumwa bwiza bose. Mwami ndasavye amaraso yawe yeze imitima yacu, maze nanje unyeze, maze kugira ngo mwami nezwe nawe. Ndabigushimiye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imbere ya byose nagira ngo mbanze mbabwire yuko hariho ibibazo tuza kwishura muri ubu butumwa. Ibibazo by'umuntu umwe yabajije avuga ati ndifuza kumenya aho Mariya yahambwe canke yuko yobaduze mu ijuru n'umubiri. Ikindi kandi yarabajije yuko yomenya aho intumwa zaguye canke uko zagiye zipfa, mbega boba hari abarokotse canke bapfuye gute, urupfu rw'ukuntu intumwa zapfuye. Intumwa zapfuye urupfu rubi, bapfuye bishwe, bapfuye bahamwe, bapfuye batotejwe, kiretse Yohana. No kuvuga turaza kuraba ukuntu bagiye bapfa. Hanyuma rero Imana ihabwa icubahiro. Ikindi kibazo yabajije kandi uwo muntu yarabajije ati ni kuki dusenga ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu? Hariho abasenga kwa gatandatu, hariho abasenga ku munsi wa Mungu. Mbega iyo minsi ibiri yakoze iki mu mateka y'ubuzima bwa Gikristo canke muri Bibiliya? Bene data rero ayo majambo yose nivyo tugiye gusangira, ariko imbere ya byose tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya, turabe intumwa zagiye zigaragaza ubuzima bwabo bwo gusozera hano ku isi mu gihe baba bariko barakorera Imana. Haleluya. Rero ndagira ngo ndagusabe mwene data uzingurure Bibiliya, maze dusangire ijambo ry'Imana riboneka mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igihimba ca 4 umurongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko jeho nubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Imana ihabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Mwene data umva imvugo ya Paulo, yarariko aragegwa ku mashi, kuko igihe cyo gutambura ciwe cariko kirashika hariya i Roma. Twibuke ko yavuga ubutumwa apfungiwe i Roma mu nzu y'imbohe, aho yarapfungiwe imyaka 2 yiramburiye, yavuga ubutumwa ari mu ibohero. Twibuke yuko uyu Paulo yagenda atanga akarorero, avuga ukuntu umukristo agomba gusenga yambaye ibirwanishwa nk'umusoda yaramucunze. Umusoda yaramucunze yambaye inkofero ku mutwe ya gisoda, yarafise inkota ya gisoda, yarafise inkinzo aha mu gikiriza y'umusoda, yarafise ibirato by'umusoda, yarafise buri kintu cyose uwo musoda yamucunze. Nuko rero maze byarafasha Paulo iyo ariko arasobanurira abantu yuko abasenzi bagomba gusenga bambaye ibirwanishwa nk'ivy'umusoda. Kandi hari ahandi yavuze ngo nta musoda yikwegera mu by'ubugingo hanyuma ngo azaheze ahimbare uwamwandikiye ubusoda. Mwene data, hariho n'andi majambo avuga ngo nta urimisha isuka ifashwe n'inka ngo akebuke inyuma abereye ubwami bw'Imana.
no kuvuga yuko umuntu akorera Imana agomba kuba ari agavye, yiteguye, ari maso, kugira ngo yitegure n'iyo urupfu ruje amenye yuko azokwemera kwicwa ahorwa Kristo, ahorwa ukwizera. Rero igihe cyo gutambura ciwe cari kigeze, nuko rero yari yiteze ibisigaye kuzohabwa igisiho cy'ubugingo, ico umwami Yesu Kristo azomuha. Kandi aravuga ngo si we wenyene, ahubwo n'abamwizera bose n'abiteze guseruka kwiwe bose bazogihabwa. Mwene data, nawe uri ntumwa, mbega uriteguye? Mbega urupfu ruje nawe womera nk'uko Pawulo yavuze? Mwene data, ico ni kibazo. Turaza kubona urupfu Pawulo yapfuye muri ubu butumwa bwiza. Hanyuma rero ndagira ngo imbere yuko tubandanya ano majambo, twongere dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba ca 12 duhereye ku murongo wa mbere, turabe ingene umuntu umwe mu ntumwa yerekanywe urupfu rwiwe. Niwe ntumwa yonyene yerekanywe ukuntu yapfuye, abandi bose ntibiriwe baravyandika. Rwaba urupfu rwa Pawulo ntigwanditswe muri Bibiliya, rwaba urupfu rwa Petero ntigwanditswe muri Bibiliya. Bose bagiye bicwa bapfa urupfu rubi, ariko ntibiriwe baravyandika. Ariko muri kano kanya ngira nkuzanire umuntu umwe muri Bibiliya mu ntumwa 12 za Yesu basobanuye bakavuga urupfu rwiwe. Dusome aya majambo, Ivyakozwe n'Intumwa igihimba c'12 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Mwene data, uyu Yakobo mwene nyina wa Yohana niwe yishwe, kandi niwe yanditswe muri iki gitabo, yishwe na Herode. Yamwicije inkota, yamwiciye imbere y'abantu, imbere y'ishengero, aramwica, maze uyu abarapfuye kugira ngo bikunde bazivye abigishwa ntibakomeze gushingira intahe Yesu. Mwene data, muri ico gihe abigishwa bari buzuye mpwemu yera, ntibigeze batinyishwa n'ivyo. Mwene data, ndagira nkubwire yuko muri iki gihe ishengero rigomba kuzwa ubushobozi kugira ngo boye gutinya, kuko hariho ihamwa n'itotezwa rishobora gutangura umwanya ure wose, kubera yuko turi muri vya bihe vy'imperuka, turi muri vya bihe vy'iherezo, aho umukristo agomba guhagarara agashingira intahe Yesu Kristo. None bene data, ndabararitse kugira ngo namwe mugire ukwizera nk'uko intumwa, mwemere guhamwa, mwemere kwemangira Kristo. Yesu yarakwemangira gupfira, none nawe birakwiye yuko umwemangira. Kandi heraba, mbega none niyo urupfu rutaraza, uratinya no kuvuga ubutumwa, uratinya no gushinga intahe, uratinya no kuvuga yuko wakijijwe. None ubona bigenze gute? Wumva urupfu nigwaza ubona bigenze gute? Benshi abantu batangwe gutinya uno munsi kuko bumvise ngo corona yaje, baciye batangura kumva yuko ari ngombwa biteze inshinge, kandi inshinge batazi ubwoko bwazo, batazi iyo zituruka. Iyumvire nawe gufata uruvirusi rwitwa corona, ukemera kuba rugushiramwo, rukaza gukorera muri wewe, utazi ibyo ruzovyara mu myaka iri imbere, utazi abana bazovuka ukuntu bazoba bameze, ariko ugaca utangura kuvuga ngo kubera ubwoba, ngo nukuvuga ngo ni ngombwa ndagwitere, ngo kuko ngo ni bigiye kuba amategeko, ngo mu minsi iza ngo bizokomera, ngo batazogwiteza, ngo batazokuba bikingije, ngo bagiye kubona ibara, ngo bagiye kubona ivyago. Abantu rero n'abakristo bose n'abakozi b'Imana bose nuko bose ubu ntiworaba, n'abataravyiteza nabo nyene bariko baritegura kuvyiteza kubera ubwoba. None mwene data, ndakubaze ko intumwa zapfuye zemangira Kristo, mbega wowe igihe boza bakubwira bati niwemere Kristo tukwice canke umwihakane tukureke, wumva woca ukora iki? Erega nuku kwizera, tugomba kwizera, tukizera yuko atari corona izotwica, ahubwo tukizera yuko Yesu Kristo ari wafise ubugingo bwacu mu biganza vyiwe. Imana ni ifise ubugingo bwacu mu biganza vyiwe, ntabwo ari urukingo rwa corona. Nico gituma mwene data ugomba kuba maso, kandi ukicara ugavye, ukicara witeguye. Nuko rero reka tubandanye rero, ngiye kuja kuri ku mazina y'ukuntu intumwa zagiye zipfa. Rero ndagira ngo nkubwire ngo
wongere gutega amatwi. Ibi ntibyanditswe muri Bibiliya, ariko twamaze kubona intumwa ya mbere uko yapfuye. Rero tugiye kuraba, twabonye intumwa ya mbere yuko yicishijwe inkota n'umwami Herode. Rero tugiye kuraba izindi ntumwa uko zagiye zipfa, uko bagiye bapfa. Rero Imana ihabwa icubahiro. Tugiye kuraba, twamaze kubona Yakobo yuko yapfuye yishwe na Herode, akamwica bamutemaguye, bamutemesheje igipanga. Nuko rero uwa kabiri yapfuye ni Petero, yishwe abambwe, umutwe uraba hasi, bamubamba acuritse muri za 60 i Roma, bamwisha mubambye. Petero yapfuye abambwe, umutwe uraba hasi kubwo kwizera. Mwene data, aho hantu Petero yaguye niho bahavuye mu nyuma baza gushinga urusengero rwitwa Petero Mweranda, ariko rujya rusengero rurimo ibiro by'umukuru wa Katolika ariwe Papa. Rujya rusengero rwose rwitwa Petero Mweranda, n'urusengero bubatse kumva ya Petero. Ubwo rero urumva yuko ari uko byagenze. Aho ubwo n'urupfu rwa Petero. Petero yarashinze intara avuga ati, jewe umwami wanje mu gupfa yapfuye abambwe, ariko jewe singomba yuko mbambwe nk'uko umwami wanje yabambwe. Reka ndasavye mupfume mucurike umusaraba wanje, muwucurike kugira ngo simpfe nk'uko databuja yapfuye. Nuko rero baravyumvira, baca baramucurika, umutwe uraba hasi. Uko niko Petero yapfuye. Uwa gatatu yapfuye ni Matayo. Uyu Matayo ni wa mwigishwa yitwa Matayo w'umutoza kori, umwe yari umulewe. Niwe yahavuye nawe abintumwa ya Yesu Kristo. Mu gupfa yiciwe muri Ethiopia, aho muri Afrika. Abazi muri Ethiopia ari muri Afrika niho yaguye. No kuvuga bamwishe, bamutemye igipanga, yari yagiye gukwiza y'ubutumwa bwiza. Nuko uyundi wa kane yapfuye. Tugiye kubona urupfu rwa Yohana, nawe baragerageje bashaka kugira ngo bamwice. Mu kumwica bashatse kugira ngo bamuteke mu ngunguru y'amavuta, ariko ntiyapfa kubera ibitangaza vy'Imana. Aho gupfa yaciye agira kabiri nka kuruyoya, amera neza, asira gutotahara. Hanyuma rero bamaze kubona byanse kwapfa, baca bahita bamujana hariya mu izinga ry'Ipatimo, mu kizinga ca Patimo, ahantu bari bapfungiye abanyororo kugira ngo baze kwimbayo za mine. Apfungirwayo, amaze gushikayo Yohana aca ahegwa, aca arongerayo ahishurirwayo. Yesu aramwiyereka, amwereka byinshi byose by'igitabo cy'Ibyahishuro Yohana yabironkeye mu kizinga c'Ipatimo. Hanyuma rero igihe kiragera, asa n'urekuwe, arapfungurwa, asubira hariya yo yari muri Efeso, aja muri Turikiya. Nuko maze rero niho yasaziye, yapfuye neza. Niwe ntumwa wenyene yashoboye gupfa yisaziye, ariko abandi bose mugiye kumva ukuntu bagiye bapfa. Twibuke rya jambo Yesu yari yaravuze ngo uyu ntazopfa. Iyo nkuru yaramamaye i Yudaya hose, no muri bene data, no mu bigishwa bavuga bati uyu we ntazopfa, ati ngomba ko azobaho. Niko Yesu yari yavuze. Nishe gituma rero uko niko byagenze, kuko yari yarabwiye ko atazopfa atabonye ubwami bw'Imana. Kandi ubwami bw'Imana yagiye kubona mu kizinga c'Ipatimo. Yesu yaramwiyeretse, amwereka ubwami, amwereka ivy'ijuru, amwereka ibigiye kuba, amwereka n'ibiriho, amwereka ingene Yesu Kristo azoganza agategeka isi yose. Yesu ni umwami w'abami, Yesu ni umwami ahambaye, Yesu ni umwami wacu. Yaradupfiriye, arazuka, ubu avyagiye mu ijuru iburyo bw'Imana. Nuko uwa gatanu ni Yakobo, mwene wabo na Yesu, ari nawe yanditse kirya cete ca Yakobo. No kuvuga uyu Yakobo niwe yari umukuru w'ishengero rya mbere ry'intumwa, ishengero rya mbere rya Kristo. Ibiro vyaryo byari biri i Yerusalemu. Niwe yari umusenyeri canke umukuru w'urusengero wo mu gisagara ca Yerusalemu. Niho hantu hambere hatanguye kuba ishengero rya Kristo, inyuma yuko mpwemu yera aje ku ntumwa, inyuma yuko Yesu Kristo azuze mu ijuru. Uyu rero Yakobo mwene wabo na Yesu ntabwo yari ntumwa nkuko ntabwo ari ntumwa muri zya ntumwa 12 za Yesu, ariko
kubera yuko nawe yahavuye akizera mu nyuma. Urazi ko bwa mbere uyu Yakobo hamwe n'abandi ba Yose bajya bene babo na Yesu batamwizera batamwemera, ariko igihe babonye Yesu aduze mu ijuru bakabona mpwemu yera aje ku ntumwa, nabo nyene baciye bahabwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Hanyuma rero nabo baciye bizera, umuryango wa Yesu waciye wizera. Bamaze kwizera no kuvuga mwene wabo na Yesu, uyu Yakobo niwe yaciye aba umuvyeyi mukuru w'ishengero ry'i Yerusalemu. Haleluya! Yaciye yizera kandi niwe yabaye umuntu akurikirana ivy'amategeko n'amateka y'ishengero. Niwe yakurikirana ivy'ukuntu ishengero ritegeza kuyobogwa mu karere k'i Yerusalemu. No kuvuga rero ibiro by'urusengero niwe yarabijejwe. Uyu Yakobo rero mwene wabo na Yesu yakororewe hasi. Abicanyi baramufashe bamudugana ku rusengero ku gatwe. Urusengero rurerure rw'i Yerusalemu ntibwari rwasenyugwe, kandi aho hantu bamuduganye niho shetani yagiye kugeragereza Yesu ku gatwe k'urusengero, amubwira ngo niwikororere hasi, hanyuma ngo abamarayika ngo baragusama. Ngo niko vyanditswe. Rero byagiye gusohora kuri Yakobo baramuduganye kuri ako gatwe, baramutibura akorokera hasi. Imana iramuzigama ntiyapfa. Hanyuma abicanyi bamusanga hasi baramuhohosha. Nukuvuga yakorerewe hasi avuye ku rusengero kubera yuko ahakanye kwihakana Yesu, yanse kwihakana ukwizera, yizera Kristo. Hanyuma rero byanse kwapfa, abicanyi baciye baza baramuhohosha. Aho hari mu mwaka wa 62 inyuma yuko Yesu Kristo aduga mu ijuru. Turabandanya. Uwa gatandatu ni Barutolomayo, ari we wo tuzi muri Bibiliya yitwa Natanayeli. Nawe yari umwigishwa wa Yesu Kristo, yari intumwa. Yari muri missionnaire mu gupfa urupfu rwagiye kuza ari muri missionnaire, ari mu missionnaire muri Aziya. Yiciwe muri Turukiya, arapfa, bamwica bamuhora ijambo ry'Imana. Aho niho yaguye. Hanyuma uwindwi tubona nabo nyene ni Andereya mu gupfa yishwe abambwe hariya mu Bugiriki. Yamaze iminsi 2 akomeza avuga ubutumwa kugeza apfuye. Amakuru ya Andereya nuko yari umuntu akaze cyane mu ivuga ubutumwa. Yaravuze ubutumwa mu Bugiriki, aravuga ubutumwa no kuvuga abicanyi baraza baramufata baramubamba. Bamaze kumubamba, hanyuma rero akomeza avugira ubutumwa ku musaraba. Uko bamuzibagurana bavuga ubutumwa, arababwira ati no kuvuga jewe namaze imyaka ndindiriye urupfu, ndindiriye umusaraba. Ati ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ndashima umwami wanje. Yakomeje abwira ubutumwa bamwica, arababwira ubutumwa. Iyo nkuru yagiye kuzanwa n'abigishwa biwe baraje, nibo basobanura amakuru yiwe y'ukuntu Andereya yapfuye aho mu Bugiriki. Nibo basiguye ukuntu yakomeje avuga ubutumwa ari ku musaraba abambwe kugeza apfuye. Yagiye gupfa haciye iminsi 2 abambwe, yakomeje avuga ubutumwa. Uwo 8 ni Toma. Nawe Toma wa wundi umwe yahakana, akavuga ngo ntazokwizera atabonye Yesu, atabonye imambo atabonye inkovu za mambo, atabonye inkovu mu biganza, atabonye inkovu mu birenge. Nuko uyu nawe yacumitswe icumu, ari mu missionnaire hariya mu Buhinde, aha mu gihugu cy'Ubuhinde. Arapfa mu gihe yari ariko arashingaho ishengero, yari ariko arahakorera umumissionnaire, yarimo arashinga ishengero hariya mu Buhinde. Niyo yari yagiye kubwiriza ubutumwa bwiza, hanyuma baramwica. Yaguye mu Buhinde, yari ari mu gikorwa cyo gushinga ishengero. Uw'icenda Matiya. Uyu Matiya ni wa wundi yasubirizwa, yasubirizwa. Uyu ni Matiya yasubirizwa mu kirenge ca Yuda. Nuko rero mu gupfa yapfuye yishwe atewe amabuye, hanyuma bamuca umutwe. Uko niko yapfuye. Uw'icumi reka tuvuge Paulo mu gupfa bamwishe nabi, bamwica urubozo, maze mu nyuma baratinda bamuca umutwe. Yaguye i Roma ku butegetsi bw'umwamperere yitwa Nero. Aho hari mu mwaka wa 67 inyuma y'iduzwa rya Yesu Kristo. Twibuke yuko Paulo ariwe twumvise hano majambo
yatubwiye nk'uko twamaze kuyasoma hano muri Timoteyo ya kabiri igihimba ca 4 umurongo wa 6 ngo kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igisibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Mwene data, urabona igishinga ntahe ca Paulo yagwanye intambara nziza. Paulo yarakoreye Imana. Paulo twibuke yuko ari we yanditse ivyete 13 mu vyete byose byo mu isezerano rishasha. Paulo yarakoze igikorwa gikomeye cyane. Paulo ntiyigera yicara. Paulo no mu gasho yarakora, no mu munyororo yarakora. Mwene data, hari abantu bicaye umuhira ariko ataco barimo barakora. Hariho abantu bafise amahirwe ariko ataco barimo barakora. Hariho abantu badapfunzwe bariko bari bidegembya, bafise akanya ko gukorera Yesu, ariko barimo barirukanga inyuma y'ivyisi, ntabwo bashaka gukorera Yesu. None mbega muzohabwa iki? Muzohembwa iki? Mwene data, haguruka ukorere Yesu, nawe urangize urugendo neza, kugira ngo nawe uzogira icyo ushimirwa. Mwene data, ndakuraritse kugira ngo urangize urugendo nawe, kuko hariho n'abari ko baratotezwa bahamwa, ariko barakoreye Yesu kandi bararamirije gushitsa ku mpera. None wewe uzokwirata iki? Kuko Paulo hano mwatubwira ngo kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro. Yari yabaye nk'ibiriko birasukwa ku gicaniro. None mwene data, weho uri kurasukwa, mbega urimo urasukwa ku gicaniro n'ibiki? Urimo urakora iki? Urimo urakora gute mu gikorwa c'Imana, mu muhamagaro wawe, mu ngabire wahawe? Urimo urakora iki? Mbega bigezehe? Igikorwa c'Imana gigezehe mu bugingo bwawe? Nahawe kugira ngo usuzume urabe uko urimo urakora, kuko umwe wese azohagarara mu mugabane wiwe. Mana ihabwe icubahiro. Izi ntumwa zose zari ziteguye gupfa umwanya uwari wo wose, igihe cyose bakora bama biteguye gupfa. Ivyo bikatugaragariza neza yuko ukwizera kwabo kwari ukwizera guhamye kandi gukomeye, kubera ko bari barabonye izuka rya Yesu. Ibi bitwemeza neza ko Yesu yazutse mu bapfuye. Icerekana ko Yesu yapfuye akazuka kandi akaduzwa mu ijuru, nuko intumwa ziwe zose zapfuye nabi, zapfuye zitotejwe, zapfuye zihamwe. Nubwo Yohana wewe yapfuye yisaziye, ariko twabonye nawe urupfu yapfuye yuko nawe bamutekeye, babanje kumuteka mu ngunguru y'amavuta, ariko Imana imukorera igitangaza aho hantu. Nuko uw'11 mu bigishwa bapfuye bishwe, nawe nyene twovuga hano ni Yuda. Uyu Yuda ni umwigishwa yitiranwa na Yuda wa wundi yari umuguranyi, ariko uyu n'uyundi mwigishwa yitwa Yuda, kuko bari babiri bitwa ba Yuda. Uyu rero mu gupfa yiciwe muri Libani, muri Beiruti muri Libani, aho yakorera igikorwa civuga butumwa. Aho hari mu mwaka wa 65 yapfuye yishwe, bamutoteje baramwica. Uw'12 ni Filipo intumwa. Mu ntumwa za Yesu harimo witwa Filipo, nawe nyene mu gupfa yishwe atewe amabuye mu gihugu ca Turikiya. Uwundi muntu nawe nyene yapfuye mu ntumwa ni Tadayo, nawe nyene yaguye muri Irani mu mwaka wa 45. Niho yapfuye, niho yaguye muri Irani. Uwundi muntu umwe yapfuye, kuko twagiye twushiramwe n'andi mazina, no kuvuga ngo intumwa zari 12, ariko harimo n'abandi bakora nk'intumwa. Arico gituma amazina yabaye menshi, kuko nashatse kubazanira ibitigiri by'abakoreye Imana, nubwo bantashoboye kubazana bose, ariko muri ico gihe abana abantu bagiye bapfa kandi muzi. Iyindi ntumwa yapfuye yishwe wa 13 mu byo mu biharuro nanditse ni Simoni intumwa. Ashobora nawe nyene kuba yapfuye yishwe abambwe canke bamunyonze hariya mu karere ko muri Perse. Mwene data, izo ntumwa zose zapfuye zishwe zihamwe. Rero nagira nkubwire yuko nawe mwene data ugomba kwitegura kumenya yuko wobangiriza ivyizigiro bya Kristo kandi ugashikama gushitsa kugupfa. Mumenye yuko jambo ry'Imana ryaravuze neza ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yeraniye abaza ko muzoba ivyabona byo kunshigira intahe Yudaya, Yerusalemu ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. None rero mwene data,
aba bapfuye nabi, bapfuye bishwe, bapfuye bahamwe, bapfuye batotejwe. Nuko rero nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo ingabo zabo bahize ziri mu ijuru iyo, kandi ngo zikikije intebe y'umukiza wazo. Ndagira ngo nkurarike nawe wemere kwitanga, wemere gukora ibikorwa vyera, wemere gukorera Yesu, kugira ngo nawe uzoragwe ubugingo budashira, kugira ngo nawe uzogira ico wirata kuri wa munsi. Korera Yesu mwene data ugifise uburyo, korera Yesu umwanya ukiriho, kuko nayo joho uca bucana yandi. Kuko ndagira nkubwire yuko abazosigara mu isi batazoduzwa muri ca gihe c'iduzwa rya Kristo, bazohamwa kandi bazototezwa, kandi bazorondera gushingira intahe Yesu mu bihe bidasanzwe, mu bihe vy'amagume, kuko hazoba hari ihamwa rikomeye. Antikristo azoba arimwo aratoteza, abica bigacika muri iyi si. Isi izosigara yononekaye, izosigara ari mu ngorane zidasanzwe. None rero mwene data, korera Yesu umwanya ukiriho. Urabona uyu munsi nta muntu bariko barakurikirana ngo bamwice, ariko mwene data umenye yuko bishobora gushika umwanya wari wo wose. None ko ata abantu bariko baricwa, niki gituma uno munsi abantu badahaguruka ngo basenge? Niki gituma abantu badahaguruka ngo batazira Imana? Niki gituma abantu badahaguruka ngo biyamirize icaha? Niki gituma abantu badahaguruka ngo bashingire intahe Kristo? Niki gituma abantu badashaka kwiyemeza guhaguruka ngo maze bemangire Kristo? Mwene data, nari nkuzaniye incamake y'ukuntu abigishwa babayeho n'ubuzima bwabo. None rero nawe biguhe icigisho kugira ngo umenye yuko intumwa zapfuye nabi, zapfuye zishwe, zapfuye zitotejwe, zapfuye zihamwe. Maze rero bitwereka neza yuko ubu Kristo suguftina, agakiza suguftina, agakiza nta kwirukira ivy'isi, nta kwirukira amaronko, nta kwirukira ubutunzi. Hari abavuga ngo kugira ngo nkizwe, ngo nukugira ngo mbe ngo umuntu ahambaye, ngo ndonke amagara meza, ngo ndonkorerwe ibitangaza, ngo ndonke ubutunzi, ngo ndonke imari, ngo ndonke ivyiza, ngo mbe umuntu amenyekana, ngo abantu bambonye bantinye, ngo ndonke mbe umunyacubahiro. Abandi benshi kugira ngo abaye umukuru w'ishengero canke akaba umukozi w'Imana, usanga yipfuza yuko bagenda bamwubaha bamupfukamira, ugasanga bagenda bamuha icubahiro, akipfuza ko abanyakubahwa ko bamwicarika ku ntebe nziza ikayangana y'agaciro, mbese bakamuha icubahiro bakamutinya. Ariko ndagira nkubwire yuko ivyo biranyuranye n'ubuzima bw'intumwa, kubera yuko intumwa zozo no kuvuga barayerera, biriga ubusa, barabura nico bambara, bakabura, mbese ntibari bafise iyo aho barambika umusaya. Bakora uko bashoboye kose kugira ngo bakorere umwami wacu Yesu Kristo mu buzima bwabo, mu gihe cabo baritanze. Mwene data, nimuze natwe twitange dukorere Yesu, maze duhagurukiye kwitangira igikorwa c'Imana. Nuko rero Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Mwese bene data, ibisigaye tuzobandanya ivy'ubuzima bwa Mariya nawe yabaye mu mpunzi zahungiye muri Efeso, kuko igihe cihamwa abigishwa bose baciye bahungira hariya mu Bugiriki, hariya muri Turukiya, muri Aziya Minere, ariho hariya muri za Efeso, muri ajya amashengero. Nuko nawe yabayeho kandi niho yaguye. Ariko rero biragaragara neza yuko baciye baza kubesha, bavuga amakuru yuko ngo yahavuye aduganwa mu nyuma. Ariko ico gihuha cagiye gufata cagiye gushigwa mu rutonde muri uyu mwaka w'igihumbi 1950. Urumva yuko arejo bundi niho bagiye kwemeza yuko ngo yaduze mu ijuru n'umubiri. Baca batangura gushinga itariki yiwe yo kumuhimbaza. Aho ni Roma, abanyaroma baciye batangura gushinga iyo tariki yo kwibuka ukuntu Mariya nyina wa Yesu yaduze mu ijuru. Ibyo bita Assomption de Marie, yabaye mu 1950. Urumva bagiye kubishira ku rutonde mu nyuma. Mwibaze kuva ivyo bihe byose bagihigahiga, bagishakashaka, ariko ubuzima, ariko igihe Yesu yaduzwa mu ijuru byaciye vyemezwa. Ico gihe uwo munsi nyene hari habari bariho, barabibona, baravyemeza. Bibiliya irabivuga neza. Ariko iduzwa rya Mariya ntabwo bashotse babizanye muri uyu mwaka w'igihumbi 1950.
none rero mwene data, ayo ni makuru yerekeranye n'ukuntu abigishwa bagiye basezera isi n'ibikorwa bagiye bakora. Hanyuma rero Imana niyadushoboza tuzobandanya kwishura ikibazo kubijanye n'iminsi ya gatandatu ni ya Mungu, kandi tuzorabira hamwe ibijanye n'iminsi yo muri Bibiliya ndetse na kalendriye yo muri Bibiliya nk'uko byari bisanzwe bimeze kuva mu gihe c'intumwa. Rero mwene data, witange nawe kugira ngo ube ikimazi kizima cera, niko gukorera Imana kwawe kogira ikimazi muri iki gihe cawe, muri iki gihe canje, muri iki gihe cacu. Rero reka dusenga Imana, duce bugufi, duhamagara Imana kugira ngo Imana ituzigamire kandi iturinde, kandi duhe kuyikorera, tuyikorerane umwete, dusabe kugira ngo Imana iduhe urukundo wo gukunda igihugu cayo no gukunda iciza, twanke ibibi maze tumatane n'ivyiza. Haleluya. Data wa twese w'imbabazi nyinshi, ni wewe wera kandi ugororoka, ndagushimiye ndagukengurukiye Mwami Imana, ni wewe wera, ni wewe ugira imbabazi, ni wewe ugororoka. Nushimwe Mwami kubwira ijambo ryawe Mwami. Data wija wera, Paulo yaravuze ngo yagwanye intambara nziza arangiza urugendo, nuko rero ngo yazigamye kwizera. None rero Mwami wacu Yesu, natwe duhe kwizera, uduhe kuramiriza, uduhe gushishikara gushitsa ku mpera. Mwami Yesu, twongere kwizera. Ndasengeye kwizera abakozi bawe, ndasengeye kwizera intumwa, ndasengeye kwizera Mwami Yesu aba Kristo muri kino gihe kugira ngo bizere kandi bakorera Imana n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Mwami wanje Yesu, nanje umpe kukwizera, umpe kugukorera Mwami Yesu, noye kukwibagira, ariko namena ntaryo nkwibuka buri munsi. Yesu urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabisenze nizeye mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.